Imana ishimwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nizera ko ritaza kuba rirerire kuko turufise ingaburo yera, ariko reka nsenge. Mwami Imana, ndagushima ku mwanya mwiza uduhaye gusangira ivyera vyawe. Ijambo ryawe Mana rifise agaciro gakomeye kuko ni wewe nyene. Ni wewe jambo wambaye mubiri ubana natwe. Turagusavye ngo wihishure muri rino jambo, wongere uganze imitima yacu. Ndisengeye ngo ntange igikwiye, ibidakwiye ntibikenewe, ariko Mana undongore. Wongere wugurure imitima umwe wese mu batumiye hano hantu ngo bakire ibikenewe, ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen. L'importance de mon témoignage. Ikimazi c'intahe yanje. Niyo jambo tuganirako. Ikimazi c'intahe yanje. Jewe naje kuri Yesu kuko hariho umugenzi twabana muri quartier twakuranye, yanyegereye twari bato, nari mfise imyaka 16, nawe nyine twarangana, muramuzi ni Pasteur Denis. Aranyegera arambwira ati ibintu vyiherezo urabizi? Nije navyo nzi. Ati nasomye muri Matayo 24 numva ubwoba. Ndibuka tuja mu cumba dutangura gusubira mu iyo Matayo 24 yose. Turayisoma twumva hari ibihe biri imbere bitameze neza. Ikibazo catujemo ni none twokora iki? Kuva uwo munsi umugenzi angandirije twatanguye kwiyumvira inzira twocamo kugira ngo tuze dukire ugo rubanza ku bihe bidashira. Dutangura kuganira kubera wewe yari muri Katolike, ambwira ati dukwiye kwama imisi yose duvuye ku ishure duca kuri katedrale kwirega. Hanyuma imisi yose wewe yari n'umukorezi, jewe sinari bigire nirega kuko sinakuriye muri Katolike. Hanyuma arambwira ingene nirega. Ndagenda umunsi umwe arakorera, nanje ku mugoroba ndagenda kwirega. Nginjiye handi biregera bahita gute? Mu cemerezo mbona umuntu yuguruye ca kintu ngo ho. Ndamuravye mbona n'umuzungu. Arambaza ati wifuze iki? Ntangura kuvuga ibyaha byanje. Ndadondagura nza numva umuzungu ngo uheruka gusenga ryari? Ndamubwira ni padiri, je naho nibuka. Kuko nibaza ko ari kwambaza gusenga muri Katolike. Uheruka mu rusengero ryari? Hama ndamubwira naho nibuka. Aca nkubita kire yishapure y'irozari n'ibindi byose nja gusoma. Cyane bishira mugenzi anje kuko we yarabimenyereye. Ndamubwira nti raba kire bampaye, naravyanditse. Ndibuka tuja mu cumba na Denis dutangura gusubiramo irozari kuko hari mu ijoro nategezwa gutaha muhira, irozari bandende. Ndavuga none ko nayihejeje bigenda gute? Ambwira ngo ntacu kazima Imana yabonye ko batanguye. Kuva ico gihe tutangura kuja gusenga kuko twumva yuko umenga hari ikintu dutegerezwa kumenya kugira ngo tuze duhunge urupfu. Uko niko natanguye kuja mu rusengero, niko natanguye kwiyenteresa ku ijambo ry'Imana. Nashaka umbarize mugenzi wawe ati wewe kugira uze kuri Yesu byagenze gute? Ntutangare ni yakubwira ati erega sindaza. Kuko birashika. Sindacari ko ndabiraba, ndacari ko ndabisuzuma. Ivyo birabaho. Shaka tuganira ku kimazi c'intahe yanje. Abashakashatsi bararavye basanga hejuru ya 90%, hejuru ya 90% y'abantu bakijijwe bakabandanya neza mu Mana babwiwe ubutumwa bwiza na bagenzi babo biciye mu bucuti. Nukuvuga ngo ibice bisigaye vy'abantu bari mu rusengero
bakabandanya ni bice bike kuko babwiwe ubutumwa mu bikorane by'amakwazade muri stade n'ibindi. Iyo ubwiwe ubutumwa muri stade canke mu ishengero ririmo abantu benshi hama nturonke uwo uzi ashobora kuguherekeza, abenshi barabivamwo. Ariko hari inkomezi igihe ufise umuntu ari hafi yawe, mubana muvukana, ashobora kukubwira ati mugenzi ibi nibi, kuko wewe avuga ururimi wumva, ntavuga ururimi udatahura, avuga ururimi wumva. Turakeneye rero abantu badushingira intaye bakoresheje ururimi twumva, kuko turabagenzi. Igisoma tugiye gusoma mwumvirize neza, murasanga intahe ifise ikimazi gikomeye mu gakiza kacu. Badusomere kuva kuri Yohana igice ca mbere kuva ku 35 ugende ushike kuri 51. Mwumvirize neza ingene vyagiye biragenda. Yohana igice ca mbere murongo wa 35 gushika ku murongo wa 51. Bukeye bwaho Yohana yongeye guhagararana na babiri mu bigishwa biwe. Yitegereza Yesu agendagenda, aravuga ati nguwo umwagazi w'intama w'Imana. Abo bigishwa babiri bumvise uko avuga, bakurikira Yesu. Okay, Yohana avuze ngo nguyu umwagazi w'intama. Babiri muri abo bigishwa bari kumwe baca bakurikira Yesu. Bandanya. Abo bigishwa babiri bumvise uko avuga, bakurikira Yesu. Yesu akebutse abona bamukurikiye, arababaza ati murondera iki? Baramubwira ati Rabi, bisobanura ngo mwigisha, mbega watse indaro hehe? Arababwira ati nimuze muharabe. Nuko baragenda babona aho yatse indaro, baguma aho ari. Uwo munsi hari nk'isaha y'icumi. Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Uwo abanza kurondera mwene nyina Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Amujana kuri Yesu. Yesu aramwitegereza, aramubwira ati uri Simoni mwene Yohana, uzokwitwa Kefa, risobanurwa ngo Petero. Bukeye bwaho Yesu agomba kuvayo ngo aje i Galilaya. Abona Filipo, aramubarira ati nkurikira. Kandi uwo Filipo iwabo ni i Betsayida, igisagara c'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli, aramubwira ati uwo Mose yanditse mu vyagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika, twamubonye ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Natanayeli aramubaza ati mbega i Nazareti hova iciza? Nazareti hari ikintu covayo? Filipo aramubwira ati nuze urabe. Yesu abona Natanayeli aza kuri we, amuvuga ko ati ehe, umwisirayeli vy'ukuri, atarimwo uburyari, atarimwo fraude. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye hehe? Yesu aramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni nakubonye. Natanayeli nawe aramwishura ati mwigisha, uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramwishura ati wijejwe nuko ndakubwiye ko nakubonye uri munsi y'umusukoni, uzobona ibiruta ivyo. Arongera aramubwira ati nukuri ndababwira yuko muzobona ijuru ryugurutse, kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Amen. Ikimazi c'intahe yanje, ikintu ca mbere nifuza ko tuganira ko kandi mwandika, nuko ubutumwa dutanga ni bugufi. Ntibikenewe kutanga ibintu birebire, ariko n'ubutumwa bugufi mugabo bufise insiguro ikomeye. N'ubutumwa bugufi mugabo bufise insiguro ikomeye. Raba, Yohani
abwiye abigishwa biwe ku murongo 36 ngo ngujya umwagazi w'intama w'Imana. Ngujya umwagazi w'intama w'Imana. Hari ikindi yongereje ko? No. Abo bantu bariko baramwumviriza hari abigishwa biwe babiri, muri bo hari uwitwa Andereya, ngo baca bahitamwo gukwirikira Yesu. Bumvise iki? Bumvise ijambo Yohani yababwiye, kuko bari babizinanyemwo. Bari bazinanyemwo icerekeye umwagazi w'intama w'Imana icamaze. Bari bamaze igihe barondera umwagazi w'intama umwe ashobora gukura ibyaha by'abari mu isi, kuko bari bamenyereye umwagazi usanzwe umwe wabira utiba, ariko bari bakeneye umwagazi ushobora gukuraho ibyaha bitazogaruka. Bamaze kuvyumva bahitamo gukurikira Yesu. Bumvise ijambo rimeze gute? Rigufi, mugabo rifise insiguro kuri bo. Kuri twebwe dushobora kudasigurikwa. Kubera iki? Kuko ntituzi vyerekeye umwagazi w'intama. Wahura n'umuntu kwibarabara ukamubwira ngo ngurya umwagazi w'intama, yo kumva iki? Nta nakime yumva, ahubwo yumva kumenga uramututse, kuko tutazi neza iyo langage, ariko bo bari bayizi. Rero hari ibintu twebwe dushobora kuvuga kuko tuzinanyemo n'abagenzi bacu canke n'inshuti zacu bagatahura kurusha. Ngo ngurya umwagazi w'intama, babiri muri bo baca baragenda. Babwira Yesu bati ubahe, usembereye he? Kubera iki? Kuko bari bazi icari cyo kuba umwigishwa w'umuntu. Bari bamaze igihe bagendana na Yohani Mubatizi, bari abigishwa biwe, bahitamo guhindura no gucika abigishwa ba Yesu. Ubahe. Baca baragenda. Yesu yababwira ijambo naryo nyine muri note kuri 39 avuga ngo venez et vous verrez. Ingo murahabona, ingo murarabibona, nimuze murabe. Ijambo rigufi, ariko iryo jambo rigufi yari nka invitation y'ukuza kuba ku birenge vya Yesu. Aba bantu babaye ku birenge vya Yesu, kuko bavuye ngaho Andre, umwe muri babandi babiri ku murongo 41, ngo yaciye agenda kuri son frère, mwene wabo. Uwo mwene wabo yari inde? Yari Simoni Petero. Simoni abwirwa na murumuna we Andereya ati, mwumvirize ijambo yamubwiye. Yamubwiye gute? Nous avons trouvé le Messie. Ijambo rigufi mugabo rifise sens. Yaravuze iki? Yaravuze ngo twaronse Mesiya, twabonye Mesiya. Abibwiye mwene wabo, mufrere wiwe, nuko hari ivyo bari bazi, bamaze igihe biteze Mesiya. Twabonye Mesiya ari we Kristo. Uwo mwanya nyene Petero arahaguruka aja kuraba Yesu. Ashitse kuri Yesu, Yesu hari ijambo yamubwiye. Yamubwiye ijambo tuza gusubiramo, turaza kurisubiramo. Yamubwiye ngo uri Simoni, ariko ugiye kwitwa Kefa, ariko Petero. Ariko imbere yavyo ahejeje, Yesu nawe acagenda, ariko aragenda acabwira Filipo ati nkwirikira. Murumva iyo bija? Nkwirikira. Abwiye Filipo ati nkwirikira, Filipo aramukwirikira. Mugabo amaze kumukwirikira, Filipo yarafise umugenzi wiwe yitwa Natanayeli. Umviriza ivyo yamubwiye. Yamubwiye ngo nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et les prophètes. Somera 45. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu vyagezwe. Uwo Mose yanditse mu vyagezwe. N'abavugishwa n'Imana bakamwandika. Twamubonye ninde? Yesu w'i Nazareti. Ni Yesu w'i Nazareti. Mwene Yosefu. Umva ari amajambo menshi, ariko yari amajambo make afise insiguro. Kubera iki? Yagiye Filipo ari umuntu amubwiye ati nkurikira. Ariko umwanya yamaranye nawe, wibuke ko n'ababigishwa ba mbere bavuze ngo tubwira huba. Où est-ce que tu demeures?
ubahe. Bifuza kubana nawe. Iyo ubanye na Yesu uramutahura kurusha uko wari umuzi. Ikibuze nuko benshi tugumana ivyo twumvise gusa, ariko ababigishwa ntibagumanye gusa ivyo bumvise ngo bibatera amakenga, bashatse kubana na Yesu. Nico gituma imvugo yabo yahindutse. Yohani Mubatizi yavuze ngo ni umwagazi w'intama, ariko bobo bavuga ngo ni Mesiya. Akani murakumva? Ni kweri ki bavuye kuri umwagazi w'intama bagashika kuri Mesiya? Ni umwanya bamaranye na Yesu. Haleluya. Très important. Ni ikintu gikomeye bene data. Abenshi turamenya ivya Yesu mugabo tukaguma kuri gwa rugezo kuko tutashatse kubana nawe. Ababigishwa bavuze ngo tubwira aho tuba, turashaka kubana nawe. Kandi mu kubana nawe turazi ko tuzokumenya kurusha. Abenshi bamaze imyaka mu mashengero ariko ntibigera bahinduka. Ikibazo ni ikihe? Nuko bumviriza gusa mugabo batize kubana na Yesu. Bigarukira mu bwenge, bigarukira mu kumenya iyo Yesu yavuye, n'uwamuvyaye, n'ivyamubayeko. Ivyo ntibihindura ubuzima. Bihindura ubuzima igihe bifise ikimazi, igihe uri ku birenge vya Yesu. Yesu akaguchallenginga, akakubwira ibikeneye guhinduka mu buzima bwawe. Niho ushobora kuva kuvyo bakubwiye nk'umwagazi w'intama ukamwimenyera nka Mesiya. Ndakwipfuriza kuba ku birenge vya Yesu kugira ngo ushobore kumumenya uko utigeze umumenya. Nico cifuzo ciwe. Niyifuza ko tuguma kuri vya bindi vya mbere, ariko yifuza ko twihishurira mu rundi rugezo. Raba, Andrea bamubwiye umwagazi w'intama mugaba atahuye ko ari Mesiya. Nivyabwiye murumuna wiwe Simoni aje kuri Yesu. Icambere ndashaka ko tuvugana ni iki: ubutumwa bwiza, intahe ntisaba yuko ubuzi bibiri yose. Intahe yawe ntisaba yuko uvuga ibintu scientifique vy'ubwenge n'ibindi bintu biri recherche, ariko intahe yawe uvuga ico wabonye. Nguyu namubonye ni Mesiya, namwiboneye ni Kristo, yahinduye ubuzima bwanje. Nta mahoro nari mfise ariko ndayafise. Nta byizigiro vya kazoza vyari bihari, ariko ubu unye ubuzima bwanje niyo nopfa mfise ubugingo budashira. Ngiyi ntahe nisaba amajambo menshi. Kumbure urazi bagenzawe muriko mucasha nke mwaciye mu bihe bimwe. Ntibisaba rero kubabwira ngo muri Matayo hari n'abatazi Matayo. Ntibisaba kubabwira ngo gusubira mu vyagezwe bumviki. Ntibisaba kubabwira ngo imikogote y'ifarasi. Urabona hari amajambo amwe dukoresha aremereye kibirengeye kizima. Ntibikenewe. Mubwire ivyo wabonye kuri Yesu, ico yakoze ku buzima bwawe. Kandi umwe wese nga arashobora guhinduka umuvuga butumwa mwiza akoresheje intahe y'ubuzima bwiwe. Aba bagabo ubutumwa bwagiye buragwira kubera iki? Kuko ivyo bamenye ntibavyigumijemo. Umwe wese yabibwiye, atabibwiye mugenzi we. Filipo yabibwiye mugenzi we bagendana cyane yitwa Natanayeli. Ariko Andrea wewe yabibwiye nde? Uwo bavukana. Hari abantu bari hafi yacu, ariko ikibabaje tubaza kubibona ni imyaka tumara tutigira tubabwira ibiriko biraba mu buzima bwacu kuva twizeye Kristo Yesu. Birababaje. Rero ubutumwa ntibikenera ko buba bunini, ariko buba bugufi, ariko buba bufise sense ikomeye igihe uri kuvugana n'umuntu muzinanye. Gwiza ubucuti. Kandi umugenzi wawe mwiza wa mbere yokubwira ikintu ciza camubayeko. Ariko umugenzi wawe mwiza wa mbere akunyegeje iciza, ikibazo kihari, vy'ukuri urankunda? Ica kabiri nifuza ko turaba muri kino gisomwa, twabonye yuko Yesu arazi umwe wese. Jésus connaît bien chacun de nous. Yesu arazi umwe wese muri twebwe. Hari abashobora kwiyumvira ngo ntazi ivyanje,
canke ngo yarampevye canke ngo ntanyibuka. Hari n'ubundi nigeze kubwira ubutumwa acambwira ati ye ndagusavye ibintu ntubandanye bimbwira kuko Yesu yohava nyibuka. Atanyibutse naho yohava acampamagara. Uko guhamagarwa urumva ico arico? Ariko avuga urupfu. Ati ntutuma nyibuka. Ariko nashaka kubwira ngo naho ntovuga Yesu ngo akwibuke, arakuzi. Aziryama n'ivyuka ryawe, azi vyahise na cane cane ibiri imbere arabizi. Rero ko abizi kandi akaba twipfuriza neza, mwumva uwo muntu atari we dukeneye kugira ngo tumenyeshe ingene dushobora kubaho muri ubu buzima kandi duheze dushike ku iherezo ry'umuhamagaro wacu ariyo kuja mu ijuru. Umviriza 42 havuga ngo ikitwereka ko Yesu atuzi. Andereya azanye mwene wabo Simoni bashitse imbere ya Yesu. Mumviriza ingene Yesu yavuze. Amujana kuri Yesu. Yesu aramwitegereza. Aramubwira ati uri Simoni mwene Yohana. Nta n'uwabimubwiye. Uri Simoni mwene Yohana. Arazi ni yukomoka. Arazi kahise kawe. Azi akuzi utaraja no mu nda y'umuvyeyi wawe. Niko yabwiye Yeremiya ngo kiri urusoro mu nda y'umuvyeyi wawe narinda kuzi. Ariko si ukumenya gusa ngo nari naragutoranije kuba umuvugishwa w'amahanga. Uri mu nda y'umuvyeyi wawe Yesu yarakuzi. Ariko kandi kiryoshe ni uko tuva umenya icatumye agushiraho. Ngo narinda kuzi ariko naguhamagariye kuba umuvugishwa w'amahanga. Umviriza amubwiye ati uri Simoni mwene Yohana. Uzokwitwa Kefa. Uzokwitwa Kefa. Risobanurwa ngo Petero. Petero. Nakoma mvuge gato kuri aya majambo abiri. Uri Simoni. Ariko niko ndakuraba. Ndabona hari ikindi kintu kiri muri wewe kiruta kuba Simoni. Simoni ryasigura irenga rihungabana. Enrozo ihungabana, irenga rihungabana. Irenga riri mu mazi, uko imipfunda ikubise niko rija hariya, uko indi ikubise niko rija ngaha. Uri Simoni. Urahungabana kenshi. Ariko ndazi ikizokubako wo kuzohinduka ibuye. Ibuye rikomeye rishobora kubaka ishengero rya Kristo. Yesu arakuzi. Mbwira mugenzi wawe uti hari n'izina kwita. Abavyeyi hari izina baguhaye, mugabo hari irindi zina akwita rijanye n'icuri. Rijanye n'icuri, rijanye n'umuhamagaro agufiseko, rijanye n'ica kubonamwo muri kazoza. Hari abashobora kuba barise ngo nta kizovamwo. Ariko Yesu akuravye akavuga ati uri umuhizi w'inkomezi. Izina rya Yesu rirakomeye kurusha iryo uno munsi bakwita canke ikirere canke abantu canke bagukikuje bakubona. Hari umunsi mwishengero hari umuhungu musore bari barise ngo numukuru w'abanyantege nke. Ngo numukuru w'abanyantege nke. Uwo mukuru w'abanyantege nke iryo zina ryaramukwirikiranye igihe kirekire. Ariko umukuru w'abanyantege nke aragera igihe aronka umufasha. Bagira mariage mu buryo bwiza buryoshe gose. Hanyuma umudamu arasama. Amaze gusama umwana arakura mu nda. Amaze gukura mu nda umwana ashaka kuza imbere y'amezi 9. Abantu bose bati turarindiriye kumenya ivyabaye ku mukuru w'abanyantege nke. Muca muvyumva. Hari igihe umwana ashaka kuza imbere y'igihe. Ico gihe umukuru w'abanyantege nke yahindutse umunyenkomezi. Yarasenze. Mana urazi ko bavuga ko n'umunyantege nke. Urazi Mana ko ivyo bintu ntabikoze. Mw'izina rya Yesu umwana gumayo. Amaverse yose arayarondera kugira ngo umwana agumeyo. Aranabwira igihe aramutegeka, jewe ndi umuvyeyi wawe ndakubwiye ntuze gumayo. Ubaha abavyeyi. Bibiliya ivuga ngo ubaha umuvyeyi yubaha umwana.
imana iramwumva ko yarasenze cyane. Umukuru w'abanyantege nke abyara umwana ageze ku mezi 9. Iryo zina wibaza ko ryabandanije? No, yaciye ahinduka umukuru w'abanyenkomezi kuko bamwiyumvira uko utariko. Hari izina abantu bakubona ko, ariko mwene data egera Yesu arakubwira izina ryawe rirengeye rya rindi babandi bavuga. Simoni yajara umunyantege nke, yajara umuntu asita afise ubwoba ahandi ntakekeranya, ariko Yesu yaramubona ko mu bihe bizoza azoba ahagarariye ishengero. Luka 22:31 ushaka 32 niho tubibona. Umviriza Yesu ariko arasengera wa undi yitwa Simoni. Umve Luka 22 kuva kuri 31 ushaka 32. Luc 22:31-32 havuga ngo, aravuga ati Simoni, Simoni uwo ni Yesu. Raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano. Aha, 32. Ariko wewe nagusengeye Simoni. Kwizera kwawe ntiguhere. Ndabizi gushobora guhungabana, ukwizera kwawe ntiguhere. Nawe niwamara guhinduka, ariko niwamara guhindukira, uzoremeshe bagenzi bawe. Ndakwizeye Petero, uzoremeshe bagenzi bawe. Haleluya. Yesu yarabona ibiri muri Simoni, ariko kandi yarabona na kazoza kiwe. Niho dushobora gutahura neza ivy'Imana itubona ku gihe tugarutse ku Mana. Igihe uri ku birenge vy'Imana nikubwira ati wewe bakwita irenga, ariko jewe nkakubona nk'ibuye. Wewe bakubona nk'umunyantege nke, ariko muri wewe hariho inkomezi. Muri wewe bakubona ko vyose vyanse, ariko biciye muri wewe ndabona benshi bakizwa. Ndabona uhezagira amahanga, ndabona ugenda umvuga, ndabona unshingira intahe ubwoba bwahunze, kuko nakujujemo mpwemu wawe wanje. Ari Yesu avuga. Bene data, rondera kumenya uko Yesu akwita. Bifise agaciro gakomeye cyane. Umvirize irindi jambo. Abonye 47 gushaka 48, naho nyene Yesu aratuzi neza. Aha. Abamumvise bose 47 Yohani 1:47. Yesu abona Natanayeli aza kuriwe, amuvuga ko. Natanayeli azanywe nande? Nimba mwankurikiye, na Filipo mugenzi wiwe. Yamukwezi ati ingo wa undi bavuga Mose yavuga n'abahanuzi bakavuga, twamubonye niwe Kristo, ingurabe. Araza yamubwiye ijambo rigufi, yamubwiye viens et vois. Kuko Natanayeli ntiyari umuntu yoroshe mu vyerekeye kwemerana. Yamubwiye ati umbwiye ngo avahe? uwo Mose bavuze n'abahanuzi bumvise avahe? I Nazareti. Aca azungurusa umutwe, mbega i Nazareti hari iciza co hava? Nashaka kubwira ngo hariho kenshi abantu baraba ibigukikije n'ivyo urimo bakavuga ngo nta kizovamo. Yesu yavuga ahantu habi ataho hifuza. Abenshi barondera uburyo kugira ngo bagende kuvyarira abana hehe, kugira ngo bace barosinalite ya hehe. Murabizi, niyo wavukiye ahantu hari abahora banyegeza aho bavukiye, ariko Yesu ntiyari afise isoni iyo yavukiye, kuko aho uvukiye siho haguha akaranga c'icuri. Akaranga k'icuri ugahabwa n'Imana yakuremye, ntugahabwa n'ikirere urimo. Natanayeli atangura kwiyumvira nk'uko abisi biyumvira, mbega i Nazareti hari iciza kivayo. Mugenzi we Filipo ntiyamubwiye amajambo menshi uragayana kwereka atakiza covayo. Yamubwiye iki? Amajambo abiri gusa, viens et vois. Ingo urabe. Kumugenzi wawe urashobora kumubwira amajambo yumvikana kandi akora ku mutima wiwe, viens et vois. Araza aje imbere ya Yesu. Yesu acakoresha imwe mu ngabire
abantu benshi na cyane cyane kino gihe abantu bariko barirukira. Aca aravuga ati 47, ehe umwisirayeli amubonye aje vy'ukuri atari mu bugunge, mu gifaransa ta fraude arimo. Natanayeli amubaza ati wamenyeye hehe? Yesu aramubwira acarongera ko ikindi kintu ngo Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni karabaye noneho nakubonye. Igihe yaguhamagara uri hari ibubanza canke imuramvya canke ibukinanyana, nakubonye bari munsi y'umusukoni. Umviriza ibyaciye biba kuri Natanayeli, ibikunda kuba ku bantu benshi. Nawe aramwishura ati yo mwigishwa, uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki iyo reaction? Prophesy. Yo uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli. Umviriza Yesu 50 nkine yaciye amubwira. Yamubwiye akajambo numva umenga no kongera ko akantu. Mumviriza ko nongerako. Aramwishura ati pa. Wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umusukoni. Ivyo nivyo bigutangaje. Uzobona nibiruta ivyo. Aha nashaka kuvuga nti Yesu aratuzi. Ndibuka abantu benshi na jewe ndimwo, hari ibikoranira nahora njamo nzi ko hari mu muhanuzi, umwanya wose isengesho ryanje ryari Mana amvugeko, Mana amvugeko. Umunsi urizina aho nari nicaye avuga ngo wewe cangereza kuduza umutwe kugira ngo abe jewe, ariko avuga ngo wewe uri inyuma, ntiyari jewe. Narondera ko bamvugako. Abenshi bizera kuko babavugishijweko, ariko Yesu agumana ryajamo ba la wizeye. Wumva ingene yavuze? Natanayeli yavuze ngo yo uri umwana w'Imana, uri Imana. Wijejwe yuko nakubwiye ko nakubonye uri munsi y'umusukoni. Ivyo ni ibintu bito cane, ariko ibikomeye uzobibona inyuma. Ivyo bikomeye twaza kubivuganako. Acha kuvuga rero ngaha ni Yesu arakuzi mu ntege nke, akuzi no mu nkomezi zawe, azi ugenda neza, azi n'ugenda nabi. Yabwiye Natanayeli ati ngurya, abwira abantu ngurya namubonye. Umuntu atagendera muri fraude. Natanayeli vy'ukuri yari umuntu agendera mu kuri. Hari igihe Imana itunezererwa kuko izinzira zacu izo tugenderamo n'igihe abantu batatubona. Munyumve neza ahantu. Nibiki ukora n'igihe abantu batakubona? Nibiki ubamwo n'igihe ata muntu ariko aragusurveya? Ejo bundi twiruka, nari kumwe na madame, twiruka tugiye muri bank. Bagomba bugare, yari saa 9 ariko twari tugeze, bategezwe kugera saa 9 ariko twari tugeze hafi ya banke saa 8:58 iruhande ya banke. Mbwa ntiturinjira mu irembo rya banke, ariko imbere yuko nshikira banke haca haza itara ritukura, feu rouge. Imbere yanje nta miduga ihari. Ndagenda singenda. Namaze umwanya ndiko ndiyumvira, nca ntangura gusenga itara rya vererize. Ariko imbere yanje nta miduga yari ihari, kandi hari iminota 2 hafi umwe kugira ngo irembo bace bugurura, kandi twari dukeneye ivyo twari tugiye kurondera. Ikibazo kihari ko atamupolisi ari ngaha, ndarengana canke sindengana? Canibuka umunsi umwe nari njanye abana ku ishuri nihuta cane, ngeze hajya kuri mese, uvuye Kinindo uca kuri mese ugomba winjire muri Gerere, hari ahantu utegerezwa guca
uzunguruka. Hanyuma nari nacerewe gose sinarindiriye kuzunguruka hariya cancaho badaca. Canagenda ndashikana abana neza. Inyuma y'igihe kirekire nza numva umuntu umwe arambwiye ngo Pasteur Kijene, Pasteur Kijana. Ndiyoza Pasteur Kijana, aguma ambwira Pasteur Kijana. Ndamubaza ni kubera iki? Ngo ujya munsi nari nyuma yawe. Ujya munsi uca ahantu badaca nari nyuma yawe. Narakubonye. Naruzuye ubumaramare gutangura gusigura ibintu bidasiguritse ko abana bacerewe no bose baracerewe mugabo naciye ahantu hadacibwa. Ejo rero ndi imbere ya feruje ndimvira ngende ndeke ubwo inyuma yanje nta bandi bantu bariyo. Candatekana ndarindira erezma baca bara favor kiraza canda nyaruka candinjira muri banke candaronka. Haleluya. Hari kibazo. Yesu arakuzi n'igihe uri wenyene atahori kora gusuzuma. Kandi ni wimenyereza kurenga amategeko kuko batakubona icaha uzokibamo facilement. Niko benshi baba mu vyaha n'umutima ntusubire kudunda. Kubera iki? Bari ibintu bagiye banyegeza bagakora binyegeje buke bakabona ntaco bibaye. Ariko uzi neza ko ari amakosa. Haleluya. Nagamanzane ibintu bimwe abantu bahora barenza urugero kuko batababona canka atari vyabo. Iyo ugiye muri restaurant wiserve bingana gute? Ngo ni kubera wayarishe bihagenda biraseseka. Ngo kubera wayarishe. Kibazo. Hari uri nyuma yawe azovuga ati kijana. Iyo bakuzaniye icayi ushiramo isukari n'amata ushiramo ibungana gute? Ngo ni kubera batakubona. Kijana. Mube ba Kristo, tuba ba Kristo. Yesu yabwiye Natanayeli iti igihe wewe uri umunyesirayeli wa vrai muri wewe nta fraud irimo. Yumva yamunezerewe kubera iki? Yarahejeje kumuvuga uko ari atanumwe yarazi. Nico gituma Natanayeli avuze ngo wamenyeye he? Unzi gute? Turishanye n'abantu batagira fraud. Mbariza mugenza ati yo bari wewe ata fraud ari muri agenda yagucya. Twavuganye ibintu nibi nta atawutubona ndaha nta ivyo bintu ngomba kunjanamo nguyu mu Isirayeli muri we ata fraud arimo. Ivyo binezera umutima w'Imana. Haleluya. Icyanyuma ngomba kutuvugana nuko muri ubu tumwe turavuga Imana ishaka kwihishura. Dieu veut se révéler à nous. Imana yifuza kutwihishurira. Reka ndabereke ingene yifuza kutwihishurira. Murabona kugira ngo Andrea ave kwijambo rya umwagazi w'intama ashike kukuvuga Mesiya abwira mwene wabo Simoni hari icyabaye. Ni iki cyabaye? Nuko yabanye na Yesu. Kubana na Yesu bigutuma uhishurirwa Kristo wariwe. Hari abagendera ku byo batubwiye gusa ariko turakeneye guhishurirwa Kristo uwariwe. Tukamwimenyera ko atari gusa umwagazi w'intama kuri ivyaha ahubwo ari uwasizwe Mesiya kugira ngo ducungure. Ivyo ntibiba igihe utabanye na Kristo mu bucuti bwiwe. Umviriza tuve kuri 49 kuri 51. Mumvirize iri jambo Yesu yabwiye Natanayeli. Amujana kuri Yesu. Aramwitegereza aramubwira ati uri Simoni mwene Yohana. Simbira kuri 49. Natanayeli nawe aramwishura ati mwigisha uri umwana w'Imana ni wewe mwami w'Abisirayeli. Uri umwana w'Imana uri umwana w'Abisirayeli.
Yesu aramwishyura ati wijejwe nuko ndakubwiye ko nakubonye uyu munsi w'umusuko. Ivyo byose uri kuravuga ubwo ntubikuye kuko wumvise prophecy. Uzobona ibiruta ivyo. Uzobona ibiruta ivyo. Arongera amubwira ati umviriza rero yamubwiye. Nukuri ndababwira. Ndababwira nukuri ndababwire. Muzobona ijuru ryugurutse. Muzobona ijuru ryugurutse. Kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Haleluya. Yesu yarahije kuvuga ibanga rikomeye gibizoba kuri we. Ariko ivyo bizoba kuri we bizogirira ikimazi abamukurikiye. Ubu muriko munyizera kubera ubuhanuzi, prophecy. Ariko ndababwiza ukuri, nimwahitamo kubana nanje muzobona ijuru ryuguruka, mubone abamarayika baduga bamanuka hejuru y'umwana w'Imana. Nukuvuga ngo Yesu yaje kubabwira ngo hari ikintu kizokoreka nkaba ukingura ijuru kuri mwebwe. Kandi ugukingura ijuru ni kuzova handi. Ugukingura ijuru twaronse muri Kristo ni kuko ari we yashitse aho abandi batashika, yongera atanga ikimazi dushobora kwinjira hera hahera biciye muri Kristo Yesu. Ijuru ryari ryugaye, ariko biciye muri Kristo no munsi ndashobora kuganira n'Imana ndi mu cumba canje. Ijuru ryarugurutse. Ariko kandi ijuru ryugurutse haba de manifestation, haba ibigaragaza ugukingurwa kw'ijuru. Ivyo navyo ni embouteillage y'abamarayika. Embouteillage murayizi? Embouteillage ni igihe hari uruja n'uruza rwagwiriye. Nivyo Yesu ariko aramubwira ati ugiye kubona ahubwo uruja n'uruza hejuru yanje. Uruja n'uruza rukora iki? Rw'abamarayika hejuru yanje. Abamarayika bari ubwoko bushika butatu, ariko ndashaka mvuge ubwoko bubiri bw'abamarayika. Abamarayika ba mbere nabajejwe kuzana de message. Kuzana message mu Kirundi ni ubutumwa. Abamarayika bajejwe kuzana message barungikwa n'ijuru hejuru y'ubuzima bwacu. Ukaronka un message, ukaronka ubutumwa, ukaronka inkuru, ukaronka ijambo rivuye mu ijuru utazi neza nyine uvuye aho hantu. Abo barongowe nitwa Gaburiyeli. Gaburiyeli yazanye message arije kuvuga kubyerekeye yazanye Daniel ibyerekeye gukira kwabo. Ariko kandi Gaburiyeli yaragarutse kuzanira message Maria. Rero abo bamarayika igihe ijuru ryugurutse baronka akazi ko kuza gutanga ama message. Reka tubatume batanga message nziza kurusha zibi. Arabonekeza kuvuga ni hari igihe abamarayika nibaza ko bagira abajejwe kuducungera. Uwo n'ubundi mugwe abajejwe kuducungera bagira ikibazo igihe bahawe gucungera umuntu adatomoye neza. Bahaye gucungera umuntu uwo muntu araraba ko abantu bamubona yirirwa muri boîte. Canibaza ivyo ni jewe canibaza ni abamarayika tuza kugira iki turinjira natwe canke tugume kwibara. Turinjira ariko uyu muntu yatunaniye. Uyu muntu fasha ni iki kizomuhindura atubara mpaje jagiyemo none turamukwirikira canke turindirenga. Abamarayika nibaza ko bafise ikibazo igihe bahawe abantu badatoboye neza. Uyundi mugwi w'abamarayika nagomba kuvuga n'abamarayika bajejwe kugwanira. Abajejwe kugwanira, abajejwe intambara. Abo bajejwe intambara barongowe n'uwitwa Mikayeli arakingira. Hari ibihe dushika tugashika mu bihe by'imbombane nk'ibyo Daniel yaragezemo ahatanye ishuri ihari, aho Imana itebe ikarungika Mikayeli ati genda wihute ku mwana wanje, ku muntu wanje, hari ibibazo arimo umukure dans ce danger.
umukure muri iryo rinde. Iyo rero twanywanye n'Imana, ijuru ryacu kingurutse, abamarayika baguma baduga barungikwa basubira batanga message bati wa muntu ni sawa, wa muntu afise ikibazo reka ngende gutabara, hariho ambuteyage. Mbega urashobora gukreya ambuteyage? Safi. Hari n'abantu menga nta cakoretse agacinde, ariko Yesu aravuga ngo mugiye kubona ijuru ryuguruka, kuko icari camuzanye kwari gukora ubugombe bw'Imana. Ivyo yarazi neza yuko niyabikora atuma ijuru rinezererwa, rikaguma en communion, en communication avec Dieu, avec Jésus, hamwe na Yesu. Bene data, birashoboka yuko nitwanywana neza nawe, nitwamwizigira, atwihishurira, kandi nuko kutwihishurira tukanywana nawe bigatuma bikingura ijuru hejuru y'ubugingo bwacu. Hanyuma Imana ikakora ibikomeye mu kuduha de message no mu kudukingira no kudutabara mwirinde. Birashoboka nuno munsi hari abantu bakize ibihe bigoye, aho umuntu kwibaza ati umuntu yarakwiye kuva ahantu, ariko batabarwa mu buryo budasanzwe. Kubera iki? Hari ijuru ry'uruti hejuru y'ubugingo bwabo, Imana kugira ngo ibatabare. Biracashoboka uno munsi. Icyo ndagusaba, rondera kunywana na Kristo Yesu. Ijambo rya mbere nashaka guhereza ko, rya nyuma nashaka guhereza ko, rivuga muri Luka 16:27-31. Mwibuke ko twariko turavuga ngo ikimazi c'intahe zanje, intahe yanje ifise ikimazi kiwe. Ndakwiye kubwira uwo turi kumwe, umugenzi wanje, umuvyeyi, inshuti ibya Yesu. Mwumviriza aha, harababaje ariko twisanga turi muri aho hantu nyene. Luka 16 havuga ngo kuva ku 27 ngo nawe uwo ni wa wundi wa mutunzi yari yatawe mu muriro, ariko wa mukene Lazaro nawe ari mu gikiriza ca Aburahamu. Wumvirize ingene ujya mutunzi yavuze ari mu muriro. Mwumvirize, ni message ibabaje. Nawe abwira Imana ati ndakwinginze se muvyeyi umurungike. Imurasho wasiti soma neza mu Kirundi. Ndakwinginze se muvyeyi umurungike mu rugo kwa data. Urungike Lazaro waundere mu gikiriza ca Yesu, umurungike mu nzu kwa data. Uko fise bene mama batanu bose, ababwire uko bimeze ngo nabo nibazoze. Ndasabye abambwirire nibazoze hano hantu ho kubabarizwa. Yarababaye, yarumva atamuntu wavuka nayo musanga hari, ariko mbirizi ingene Imana yamwishuye. Aburahamu aramubwira ati, Aburahamu yamwishuye ati bafise ivya Mose, barafise ivya Mose, n'ivy'abavugishwa n'Imana, barafise ijambo ry'Imana, barafise abakozi b'Imana, nibabumvire. Nawe ati oyaye Aburahamu muvyeyi, oyaye Aburahamu muvyeyi, ariko nihajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana nibo kwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye. Turafise uruhara rukomeye rwo kubwira iwacu ivy'inkuru nziza. Ntibisaba birebire, mubwire ivyakubayeko, mubwire uti ingo urabe, mubwire ijambo rigufi rijanye n'ivyo we uzi mu banyama. Birababaje yuko ushobora kumva urokreta kuko utigeze umubwira ibya Yesu ariko utazi neza niyagiye. Umubabaro. Twarahawe akaryo ko gushobora kuvuga intahe yacu. Vuga intahe yawe, shinga intahe, bifise ikimazi cyo kuzana benshi kuri Yesu. Kandi Bibiliya imbwira ngo abazanye benshi ku gakiza bazokwakaka nk'inyenyeri. Hari agahembo ku bazanye benshi ku gakiza, kuko nticari ikintu gikomeye. Irengere
ukutabivuga no kwikunda, ukutavuga ibyo Yesu yagukoreye no kwikunda, ariko shimira n'abandi babwire ntawe uzi inzira y'Imana kugira ngo bazane kuri Yesu. Kubera ko numa Imana yaraguhaye akarere, kubera ko numa hari ibitangaza yakoze hejuru y'ubugingo bwawe. Ntabwo dufata umwanya mwiza dusenge kugira ngo Imana idushoboze kuba abashimira nta izina ry'Imana tutaravye ibihe, kuko Imana niza abantu kandi irabazi ariko ikeneye umuvuga. Hari benshi mu miryango yacu abo tuzi n'ikimenyamenya, raba muri telefone yawe ufise abantu bangahe, amanimero aza yaruzuye, ariko muri abo bose ni bande wabwiye ibya Yesu byagushikiye? Ni bake. Kubera iki? Turakeneye Imana idushoboze, kuko muri bajya hariho abantu benshi Imana ibona nka Sefasi, Petero, abantu bazohagarara bagakomeza abandi, ariko bazoba babwiwe nande na wewe. Dusenge. Mwami Yesu, turatahuye kutuzi. Haleluya. Uratuzi kandi uzi kahise, ariko kandi urazi n'akazoza kacu. Twishize mu biganza byawe Mana. Turagusaba mu izina rya Yesu udushoboze gushobora kuba abiha gushinga intahe y'ibyo wadukoreye mu majambo magufi ku bagenzi bacu bw'abafise insiguro ikomeye. Twibutse ibyadukoreye, ibyo wadukoreye, twibutse icyo wadukoreye, uduhe gushinga intahe abandi. Mwami Yesu, utwigishije kandi kuba ku birenge byawe kugira ngo uko twakumenye mu ntango tugende dukura mu kukumenya. Aba barakumenye ariko barahishuriwe kurusha icuri. Turasabye kandi ngo ukingure ijuru hejuru yacu, uko tugushingira nawe nuko tubana nawe, ijuru rikinguke maze uhezagire ubugingo bwacu, udutabare, uturungikire ubutabazi mu bihe bitandukanye. Mana, turifuza kunywana cyane nawe kandi turizeye uzodushoboza. Ndasenga wumvise ino jambo ntatahe ngo azohava baba wawe ubundi avuga ngo abiwacu ntawababwiye, ariko Mana uduhishaka n'inguvu zo kubashimira intahe ibyawe. Ndabisenze nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Kristo Yesu. Amen.